kari kisize gasa neza umuhungu nawe nkabona ko mamura ningere twariko turaganira na nyampungu karize gatanguye gucana nagiye mbona umenga umuhungu yahindutse wize umukozi umwe aza akwakundi umwe twinjiza hano kwakundi niwe agira kujya inama uko nyene ndumva kasise karashishe ndabura nishaka unyene kisize ukasa neza kavyibushe gasigaye kabahantu neza ukagomba kwihanga wewe umwana wo mu rugo ubindekere ari abonye gashaka rero wewe ubindekere gusa yewe ndagira ndamwereke ingene ushaka rwamba ntabinde ukagira agashishikanya ntuzewe nukuri kw'Imana nukuri raba ngaho hepfo raba aha hepfo urabona raba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kw'Imana ucukubita na jeme hama na commentaire ushire ko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye baje nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hari abazogira subscribe hakaba n'abazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe bashe muze muraraba neza muduhe subscribe ko natwe tuba twitanze bashahu shira subscribe nukuri natwe turitanga nukuri twabasaba Ishari Ry'Urukundo ubwo burira ntacyo buntanga je worira urira ngo ngira ikije icyakuzanye nukizi wewe icyakuzanye nukizi ko imbere y'imisaro utarira Ishari Ry'Urukundo Ishari Ry'Urukundo Ishari Ry'Urukundo nzokubarira nta na kimwe wumbarira ico mama nakubwire ibiri nyuma yavyo nzobimenya usura kumva yuko wagiye hejuru y'abashitsi baje kuraba Keita wani bibagira mu mariage n'abakobwa nyene sinzi ukuntu bameze baba bavuye yonye sinzi abantu b'abakecuru bangana n'abantu bacu mugatwege abana bo ngaha muri mamonje nakitubo burya cyenda gukunda ariko hajya ahantu ubaye nibiko birampimbara kwe byavye nyene mengo bashaka gufata nabi ibintu mbonye n'ibiki Jehova Rafa Imana imwe rudende nzohora nizigiye ibuye rikomeza ifuka inkoni yo kwishimikiza ko nkabasha kugera umva kugira icyo bita gusigana n'umukobwa wanje ubigira indahiro nta soni hewe ubu waraje uzana udukama mbiri mu ntoki akakanyura vyibagiye usigaye wisiga amavuta yagufata igitambara ivyiza ukambara ukabeho ubu rero umuntu wese azohora ashika ngaha muri runo rugo uzoca ugenda kumwiyerekera kugira ngo akubone kugira ngo uronke urugo rw'iwawe biciye muri sari wanje ubu rero nta mukobwa wanje azoza kuramutswa n'umuntu ngo ugende utamubonye nta soni mupfu ntiyunukira ubwo burira ntacyo buntanga jewe urira ngo ngira iki jewe icyakuzanye ntukizi wewe icyakuzanye ntukizi ko imbere y'imisaro utarira imbere yabo uzuracira uruhande ugenda usubira kutarira hariho ibigo udashobora kurengana wavyumvise hari ico bita limite hari ico bita kudashika kure wewe uruwo mu gikoni uruwo mu rugo no mu matwarete gutegura aho abantu baja wavyumvise sinze subire kumva n'umunsi numwe umwana wanje avuga ngo wagiye uramukira hejuru afise abashitsi wanyumvise
wavyumvise gashano asoni ugira utangure kuvugisha waje ubu tubundabunda ufukama kurondera akazi turabona zenda bisubira rimwe gusa Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo Ishari ry'urukundo rihanze benshi Ishari koma mbega ndakubwira hewe akari nyuma karahiye rindira gato aho ntacu urabona Kiri mungu alikuwa kwa telefoni. Amwita mungu alikuwa kuondera. Mungu. Mungu yitwaye mu inshuti yanje. Ahora aza ngaha kiri kenshi na kenshi kunda. Shaka je tuvugana? Iyo mbwa alikuwa kuondera. Halo. Sawa. Ndashimye. Buke nyine. Sinidoga nyine nibyo guhenda buke. Yoya rero ntuzi ko ahantu mba ntasohoka batanyemerera. Aragoye rwose. Mbajyana na kimwe. Ngo? Dukundane? Shaje mbona umenga ntizokunda urukundo rwanje nawe. Kubera ko nyine mbona hataragera. Buri ndere ubundi mwibera mu rukundo. Asi. Ya sinasuka. Urabizi naho mbaye ko bitanyoroheye. Umva nciye shiramo n'iyi situation yindi kandi uva ko byohomerana gusuma. Sawa. Nta kibazo. Okay. Oya. Ya, no guhamagara sheri tutarakunda.
uricara wisomesha nubwo wisomesha kajya gakoze n'inda yakugaho telefone Ico bitwari ku ma telefone. wari muhaye handi Nani, telefone yiwanje. nandari iwawe telefone yawe usangira n'abakozi Telefone yiwanje ushaka kumata yo kuri telefone yiwanje. none usigaye usangira telefone n'abakozi Fise umuntu ndayihafise nonda yima. Sivyo? Sinumva ingeza kumbaza kubona he telefone. Ejo uzoza no kwa twandikanye message. ado acha bikubwiye Acho ingize rero. Iyo ndurumva ni. Ibiko birabanga muri mwe. Umukobwa wawe. Kwarazibwa na telefone nze ujya mukozi na telefone. Uyimuhankande we. Uyimuhankande iyi telefone uyimuhankande. Je mbona nacho bitwaye telefone. Urabaye irembo. Y'umugisha wa mushikawe. Kubera kutamenya no kutabaza. Nta soni. Ibi bintu ni biki? Ibi Urambabaje. Tanga telefone yenyine iko yateze induru nkinga muhira vre. Telefone mpaye umuntu ngo N'uwundi munsi uzoza urabaza neza. Nta mbwebwe dukeneye ziturankana umugisha kugira ngo uwanje nawe ahenebere. Ndavyanse n'uwundi munsi. Pasika si telefone yenyine iko yagira ibintu. Keti. Muve ruhande iyo mbwebwe. Sheri, umeze neza? Wewe kabisa. Ndagiye kubona ndakubonye ngaha. Ujya urabona ko nari nasize kajya kete. Sinari nzi yuko uza gushika ngaha. kariya kete nyine nakabonye mbona noza mubwiyo babibeho bimenya gusa ko nasohotse honyica nabyubahirije nyine byahajya ni hatari biragoye byabajya aca bakubwira none sheri n'ukuri wewe mbe kwanza burya ntushonje sishoni naje ndi reka dahamagara servere adutumira akantu servere wano ni sawa meze neza nashaka tuzane umufisi tugiye tumeze gute Epo, mati, energy, marakucha. sheri kundiki marakuca Marakucha, ikani. gakanya Nani. nanjye shaka akakanya Wakala nawe. genda tuzanire tuji tubiri hamwe hari udufiriti Epo, sawa. tuzanire n'udufiriti Sawa. sawa murakoze Ego. koresha umwanya Ego. shira uracaputse ubu umucyo wakwinjira yawe nawe kera
Sheri uraryohewe reka atari cyane ntuhaze Sheri Sheri ndanezerewe kuba nawe uyu munsi numva nashaka gusangira nawe nifise amapeti reka nifise amapeti ateye ubwoba hama Sheri nashaka tuganire ku kintu nyamukuru cadukoranije ngaha sinejejwe n'ukuntu hajya ahantu bariko baza bagufata nabi ko bishakiye ora kuntu nza bakanakunyegeza n'ubu sinenzi yuko ushobora kwitaba iyi message naguhaye burya nenzi yuko kajya akantu kaza kugaraba ariko Imana ishimwe ko wahashitse kinyamukuru rero nari mfise shaka tuganira n'ikintu cerekanye kuntu je nawe twobana byari umutima wanje ushobora kuvyakira ariko umubiri simanye cyo kuvyakira hajya hantu mba ndarusha ndananiwe simbona kuvyakira bishoboka ko dukundana Sheri ndagukunda sinumva yuko je nawe kukubura byonyorohe ntacyo ntazokora ku buzima hajya ndahabaye nabi hajya ndahabaye bancunga gusa simbona nyene ko byoshoboka ndagusabye basi tubirekere ngaha ore sana bizogenda neza sawa twenga basi Rize ni wawe uciye ngaho ingo nyaruka iyo mikonyere yawe ntushobora kuyitambukana ngo nyaruke uvuye Rize navuze irigira gatatu uvuye he umugenzi wawe ubwo urazi uri kurakina uwo ari we uri kurakinisha uramuzi uwo ari we ndakubajije urazi uri kurakinisha hano muri runo rugo uramuzi ninde timenye iki Rize bwiza ukuri uvuye he ndabikubajije kangahe irigira gatatu urambona uvuye mugenzi bwiza ukuri uvuye niko nakwari kuri mabuja wa umuhungu wawe wundi abazanga umviriza ndakubwira uri kuranyumva amatwi wawe akuri gutwi wayumvise vanye n'ujya muhungu niwe mwariko muraganira mu kabari Rize uyu munsi uyu uri hejuru uyu mugoroba nyene niwo munsi wanyu ukurara muri ino nzu usezere jewe suko sikomeze genda utore uduhuzu twawe genda utore uduhuzu twawe n'ingoga ndabigukorere ushaka ndabigukorere ndabigukorera nabi wayumvise ndavuze Rize mva imbere tora uduhuzu twawe ushoboke ugenda uri kuramira umutwe ndakwereke
Ikambye no kuri mbabarira. Oya reka genda kwijani. Hoci genda kwijani. Urabona? Na bari inzira yakoze. Urayizi. Wiyizi none. Aho baciye ntwazi. Inzira yakoze gushaka mwizi. Genda rero isi ikroni. Genda. Manuka gusa ntuwavumeragurika. Ariko sinzi asubira kubona. Nakubwiye nti Ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo, ihanze benshi. Erega urukundo ntiruraba ifaranga. Erega urukundo ibishoboka byose biza birungira kuri cyewe kama ine mu bicahe wacari Ishari byagenze gute? Barikana. Byagenze gute none kugira kwirukana? Yana nakubwiye barya abantu batameze neza. Nakubwiye ko barya abantu ari amashetani yigendera. Wamenye ko dukuranye banyirukana. Nje canjahe. None nyimba hari umuntu atubonye cyagiye. Sinzi. Umura mupenzi wawe umura ntugira ikibazo na kimwe. Canja. None warugiye warutashe? Sofisiyoje nta kibazo. Umura ntugira ikibazo. Ngonda gutwaye kwa mushikanje kandi ivyo nifuje yashitse. Sawa? Umura akakurira. Umura mwana. Umura sheri. Bakole, warampevye. Akanya karibu. Merci. Warampevye.
sheri wawe yari yaragutwaye kugeza aho mwe kugera iki gihe cyose utaza kunda kashasheri reka ntiyantwaye sha urazindi boga mperuka kubura rero nawe urakuranye kasharekerega ibintu birasombana boga rirahoyo woyibona ukareka kubebeza warampevye sheri wawe yari yaragutwaye kugeza aho mwe kugera iki gihe cyose utaza kunda kashasheri reka ntiyantwaye sha urazindi boga mperuka kubura rero nawe urakuranye kasharekerega ibintu birasombana boga rirahoyo woyibona ukareka kubebeza amakuru ufise witwengera mbiza rero iyo boga mbe ntavyo nari bwakubwira oya jina nzi wa undi ubwa mbere oya rekana nawe ujya urazi yuko yaramaze no kuja kuduha agafara rekana n'urya hewe uwundi rero yarigeze kuza muhira n'umugenzi wa Denis urya mu brother wanje hewe yaraje kumuraba muhira acasanga hewe mbwire ko mubona ndashupara iboga ari gute umuhungu mwiza yambara neza akaberwa hewe umuhungu w'igisusu sha ibako giwe nake aterura ivyuba ngira ngo hewe yunze kumubona numva ndamukunze cane nyene ndamushohera pe ariko ikibazo mfite ntacuzi ko agakozi gakora muhirura kaza kamugara wabuva mu caro jo bundi kajya nyene nani hari wundi mukozi dafise hewe kajya gakobwa rero uwo musaza muhira rindira akabona arakaraba arasubira ndavuga ati none ariko araba umukozi vraiment je nicaye n'iruhande yiwe ntambona hewe ndabona ko hari ikintu hagati yabo iyo bogare iraba umukozi shaho umukozi yoza amasahani yo muhira jewe naririye kuri bazi umwana musirimu muri murareze niwe twengere rero shanga umugenzi wanje urabizi ko ndakwemera turaje cyane nari nje rero umbwira icyo gukora ubona nuko rike ndakwizeye shabirya bitipe vyawe wewe ingene mwaba mwasohotse bikaguha inoti nibaze kutagaragara je nyine urayibona nawe je nyine ntabizi bwa mpamvu nakwitura ama rero shushu je hari umuti umugenzi yari yarampaye ndawufise ngaha ndaca office wenzoguha ugenda umpaye aho nzoguha kugira tunyaruze yego jewe ndawuhaye umutipe aradasinziriye ararantelefona ejoro n'umutaga hewe hari igihe badodora kuri portail umukozi akaja kuraba agasanga hari nk'abahungu bashika bangahe barondera hamwe nanje wo muti ntawo umutipe akakunda yene vyavure yego hamwe yaza muhirana ntasubire kubona none ntasubire kukabona yego cyane cyane ndagukundira asha ubureje mama ari n'umukunica kambye ati none abo bahungu bama ngaha barondera wewe je ndashobora no gusohoka bakambona bose bakaja bagenda kuko ubona vyonyene gusa bikabira heza ufise shera ubugenzi bwaje nawe ntaco tuma narahezagiye kukugira hewe muri umuti ndasaba uyu musi nyabuganda utwara ndokwereka n'ingene ubigenza umukozi ibaze shani kuri agakozi kirirwa mu gikoni koza amasahani gakoropa umujene nkawe umwana wo muri ville nka wewe yo gusumza nivyo ukunda hatwa dusamara nanje niyo mpamvu nakwiyumviriye ko ahubwo rero masheti navuye muhira kandi nkahaje gusa nyene mama narimaze kubimubwira ko kubera higana mama arazi ko nkuze yarabiryoherewe gute ku buryo bwaho ndamubwiye yuko kajya gakozi kagomba kamuntwara hewe ambwira ati ikiza kogwa cyose naho hazosabwa amahera tuzoyatanga umugana ntagucika uribaza aranshigikiye gute cyane rero wewe genda urabishunzanira ncenge ndagatwaye kugira nzoce nandikira brother wanje nzoce mbisaba brother wanje amubwira azocaza kumuraba kugira tuce dukora so ashawe nta kibazo ubu muri bino bihe ntavyo gusamara abatipe benshi barigira ibintu vyinshi ubatse ngene bagara ivyo bitipe vy'umwamunamuca je bisigaye bintangaza bibagira mu mariage n'abakobwa nyene sinzi ukuntu bameze baba bavuye iyonye sinzi abantu b'abakecuru bangana n'abana bacu mugatwege abana bo ngaha muri no munsi ntibakitubona ama mariage bamubona ama invitation kirasika ama invitation bagire kuba mu bagiranye mariage kibura rero reka ndagukunza ndewe
tumukorereko je banandambiye ubu nta vy'inkundo zikihari ubu nyine gukoresha umutipe yaranje bazokuzana hama amaze gushika uzomuzimana naho yoba umubi canke nyene ico ufise hama uca utora agati gake ntuzasarisha kugira ivyo biboneka ndaza abana aho ngaho n'umuco kumugira injeraje umemere ku gake kataboneka uca ugenda umuzimana hama uriko urakamemerako uriko uravyo uzozumbwira ngo usige umugenzi ngo kubwire nabi cugenda bugireje baje uri kuramfumemerako uzotongere kuvuga uti jewe Keta ndashaka kujya mu Mungu ntagira undi muntu azosura kwimvira zo kwamenya imvira Keta ukaje baje bamasheri uzoca ufita no nimero yanje ndagushimiye cyane genda guherekeza kuzo mama wawe ntabwo nsango wawe Begani kuki Muhana marozi Ishari ry'urukundo rihanze benshi Begani kuki Muhana marozi Ishari
meze neza nagenda kubarire izo bene zitatu fata imwe muishire ihagara haja kukanga hama iyindi nayo oya zibiri ntabwo nakwerekana ngo zishira heza haboneka urabona ajya mu kigobe mu kigobe uruhande ku macuniro cyo habona hama ajya amahera ngakongi ku muhungu wanye naza kuyatora ujya muhungu mukuru uramutse hari ibindi binyoka ivyo okay koresha umwanya sawa oya mukiringo c'isaza washikiriye nyarutsa nawe nyene ngo bana mwaraca afata imodoka raje okay papa ngurabe nibikiwa ana higirazi ko muyigarisha ngo myereke ibiki rawa nawe video uhagira igihano kwinjira muri Rwanda wavyumvise isi kuronke marko usanga bavumera guika ariko sinza cyo kurana nakubwiye biti navuze ni isi kuronke hari nimi yiwawe isigaye ngaho isi kuronke niko vyagenze ane wewe ubirose gute jenga mana zama kamera kugira nzorendagira hari igihe usanga hari by'akajagara abantu bakaza ngaha ugasanga bagiye batwa utuntu tundi nese niyumva yashindagura kamera ndetse zitara hirya no hino ngaha mu nzu ubwira ibintu byose byoze birabona tuzamenya eske ibintu vyagiye gute ni bande vyabere ngaha mera bimeze gute hamagara mama wawe hamagara nyarutsa hamagara mama wawe sawa meze neza gose sawa cyane bana kibazo ufite no ko burangiza imisi ntabwije sindo umwanya wo gutiramana na mwebwe cyane ngiye umwanya wo kumara umwanya ngaha ariko je naherutse muzana umukozi ngaha ariko kuva mu gatondo sindana nkubona cyari mu bene ijwi giye yobari Hivyo abakozi birakura abitanda basumwana mu bandi mbo urumva baramutumye ko muhira umva yaramaze imisi nyine atameze neza canda murungika kandi sinari kurindira kugira ngo uze naciye nkora ivyo umukenyezi akora mu rugo yo mama kakubesha ibintu soko vyagenze ahubwo hari ibintu nabonye ngaha mu ntuze aha muri iyi mashini kuba haje kuva abantu tutangiza turabura utuntu hano muri rimwe na rimwe ko abantu bahaza ase niyo mbandahashira amakamera azaraturabira ni gute ntuzeya ni gute ngaha muri basi aba hifashe rero hariho video naguyeho ko imbona ntamba baje mfrena hera abana ndakwihina iyi video kwezi isi kuronke yuno musi uhagira igihano kwinjira muri Rwanda wavyumvise isi kuronke marko usanga bavumera guika ariko sinza cyo kurana nakubwiye biti navuze ni isi kuronke hari nimi yiwawe kwanza nubwo twabuze nari ikintu kimutabonye basi sifisashe ariko naravuze ngo ntamenagurike
kumbe kwa kundi mwambwira ngo ibintu muri mwo ngo sindabicire ariko urumva ko namurinze kumenagurika aha niho wambariye ko ari ruguru nyene karononye yokonona ibintu umuntu akamufata nk'inyamaswa gutyo ntabyo wabonye yarononye ibintu vy'agaciro ubunyamaswa nk'ubwo umuntu wobwakiye akavyemera niho bavuze ko abantu barabakeye ngo ndusufise ubunyamaswa mu mutima bungana nk'uko werega umukozi n'umuntu paketi arononye iryo kosa biba yarakoze niriye utuma umufata nk'uko nzokubarira nta na kimwe wumbarira ico mama ndakubwire ibiri inyuma yavyo nzobimenya Ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo.